hama abafana badiko n'abana beza ndabakunda bavugisha kuri aho bikunde baragufaka aho bishoboye akakuvuga neza ntibajya umuntu ndabakundira ico mbere cheers lies yes mara tibabarira n'ukuri baba sikara baba amen mwabonye bwawe siko togira usubira amarango ngo amarira turire ngo nagara ya nyayo niko niwavuze nayo ingona wallahi wa muhungu wanje wa musaza wanje mutoyi wanje umukobwa asazokuririra ntibisigura kababaye twaramenye weakness zanyu uturira twacu ntitukabakange ndakubaze diko uvugisha ukuri imbere y'abantu impeta nataye narayitoye impeta nataye narayitoye biko ndi single uri single no yego ndi single kuba single birakomeje yes ngo reko kuri imbere y'uwo yinyambitse ngo hama ngo nkamwereka ko ngo tuvanye je nanje reka ndakubana ngo ko ndayikurira ngo reka nanje ndakubaza kira muntu wese afisiki afise uko yakira ibintu kandi kira umuntu urugo gose rufise ivyago yewe ivyo nakoze nabikoze ndi fier yewe sinasazi ndakomeye bazi ikibazo kimwe Diane guhera urya munsi ufata impeta ukayita umugabo waramubrotse nene urumva Diane rega duhuje ibibazo towe turuku diko Diane ari single the single turi mu telefone ye katashirira yo badi habura y'abasheri batatu yo spesa ko prince ndashira senkani miraha bose ba telefone abaye oya nene naheje kubivuga reka ntugire ubwoba ushobora gucekara diko are you serious yego mu yarandi road wa mukobwa we udakora mu yarandi road jo urumva ngena avuga nk'ikigabo ariko agiye kwitaba pere umugabo cyanza gahinijwe cyo ziba nkacanziba hi baby ya uvugishije wowe umugabo ataryoshe wumvise umugabo ataryoshe none udashaka gusubira kurongora ariko nawe nshaka ariko mushaka imvizashusho ndakubwira mpamvu ntamushaka narababaye ngo umugabo atagira inzu mu gisagara nene mu buzima bwa none ndabisuye mu yakamera cyo umugabo yantaye mu nzu inzu y'impangano iyo nzu y'impangano ayintamwo atanu kimwe kihari mu nyuma maze kuyintamwo ndabura amafaranga yo kuyiriha akazi kaheze ndababara nyene inzu aje kunsohora anta nabi hanze numva ngize igikomere mu mutima cenda yanti nta nzu y'impangano nzosubira kubana mu n'umugabo iyaba ntafise ikintu cyo kwihangana mbana yayo umugozi nkiru ngo baje gukora ubumaraya ngo abagore bose ngo bakwanye ngo bace bagenda kwinyegeza gukora ngo bakora ubumaraya ngo mu mafilme urumva nkaca ntangazwa impu bandamututse nkaca ntangazwa n'umuntu nkuriya noneho no ku materewe kenshi nabonye aba hari n'igitega twari kumwe ikindi naco urya nta kintu azi kucerekeye urugo urya n'umwana kiba kwa nyina ntaramenya gupanga inzu ntazirasiyo y'umugore nta kintu kimwe azi kucerekeye ubuzima bro ujye uvuga make kuko turabazi namwe kuntu mubayeho undi musi nzoza nje kugupfukura ntitaye wore tuzogufukura gasamba lawa turabizi ukuntu bayeho turakuzi wore tuzogufukura kandi musi bamenye gupanga inzimbo amajana 5 apana ni amajana 5 amajana 3 mukanyosha zirazimbutse Angeli ngo Diane kaciye kashira kuri cover mushaka views nyamara izo views imwe mu bamukeneye ziba ziriko ziratwibutsa ibikomere ndaje nkaca ndamurenze kure na harira nanje ujya namutunga namutunga MC ako kumutunga ko nako nemeka MC no mutunga ndi umuvyeyi je ndi umuvyeyi nkuko na nyina wari umuvyeyi kumusumira nabishobora kuba oya ujya uzage n'umumbariza igitega yaje gukora iki man ndakubwire ikintu kizi cyo kiba kiri hanze witonda yari yaduga ngo gukora yari yaduze gukora iki ntiyaduga ngo mwivarize nk'impuzu nadoga je imyaka y'ubukure ndayifise ko nemeye gukunda n'abantu bo mu byiciro byose ndukubwa nemeye gukunda na campus mbabona ko shoboye kukamanaginga sasa rero kari akajama nako kari muri ubwo gwe muri uracyaraho ntuzatume tugupfukura dushira ibintu byawe hanze ntuzasubire kumvuga nje simvugwa mu izina ibintu byanje nije ubizi n'abantu banje nta kintu na kimwe nziho nta musaza wasanze tugendana kandi umusaza n'umukecuru abantu babiri baratandukanye bro Jojo nahora ndakwizera muga ndakubwiza ukuri narabaye desi numvise ko ugatwara abagabo abandi jo nagiye mureka gusuzuguza abagabo banyu
umugabo bamutwara gute nirwa n'abagabo bari VIP bari smart bameze neza baseka neza bafite ibintu byose bikurura aba iyo nzererezi yanayitwaye ko yarababaye kabisa je wambonye cyakoze duhuye ifite ibibazo nk'ivyanje ko ndazira abagore bamaninja pe shanzo wamwakira nisanga yigwariye umuteye umutwe nzamubera paracetamol muvure hama mite nzano kuri kamera kwa diko nguhanure kuko sinumva ukuntu ushobora kujyanda muri commentaire nk'ubu ugasevye umugabo ngo baramutwara hari ikintu yavuze ngo nuko nasanze nawe atorosha umugabo wantubiye ni imari kabisa umugabo wantubiye ko sherisha ntiyataha ukungera nshaka umugabo uzasenge ntazana barababeshera abagabo muri kujya murabajya umutima w'abanyengorane z'abagore nk'ubu nkakusanga karagiye ku mupfumu akagahenda akagaha umuti bya bintu byabo bababeshe abagore bapagani bo muri iyo ruguru ntavuze izina noneho bagaca baza kumva umugabo yifite umutima mwiza nk'uwade ko kubaka urugo rw'akunda umugore biri seriye n'umugabo nyine ubahiriza inshingano ziwe z'urugo ugaca wibaza ngo nukubera ubwo buti wagiye kumutamika unamucumbira ubugari buri mwe ntuzeye nuko umugabo afite umutima wo gukundana kandi agukunda nawe undi hoho vraiment ntubiye kari umupagani ntiyawutaha rero turabizi vraiment waritanze bishoboka shushu waritanze yareta muga ntitanze shika filme yarakwanse so kuvuga ngo filme ntitunze abantu bose kuvuga ivyo bintu nta kintu bizoje filme irandihira inzu filme ikangurira amavuta siniba jojo nta muntu ndateye ku mutwe kuva mvuka nta ngira kwene yakene filme nk'yacaramenye yaramenyekana asa basi waramupostinze sheri Dico Entertainment. Ladies and gentlemen, be blessed wherever you are. Murumugisha 5 kwa mwarese mukudukurikirana mu biganiro nka bino. Imana ibahezagire cyane. Natwe bimeze neza niyo mpamvu tuba twahageze. Subscribinga kugira uzohore wibera wa mbere gukirana ibintu nka bino. Yamara ndakubwira ngo ubandanye witegura this year uno mwaka utegereza kuryoherwa cyane kandi uzo nabikunda. For the first time ndabakira ari babiri icarimwe umwe ni mama pastor. Hallelujah. Amen. Amina. Misenseka. Mama. Sebetwen. Mumbabari. Umwe ni mama pastor kabisa. Baramunzi. Cyane gose. Jojo mbona bishobora kutabyemera ni itegeko kubyemera oya si itegeko ariko hari ibindi bintu muzi ko bituma cyo kwitwa mama pasta hari ibindi muzi ko reka mpfushe reka simbishire hanze cyangwa hari muri babandi bamwe bavuga bati nibyo abanyamahanga bose bakora nawe nyene barabikora oya reka ndi umukozi w'Imana abakozi b'Imana bo bavuye bagezweho kera abakozi b'Imana benshi twe dufise muri industry abakozi b'Imana ntibasuka ntibambara ipantaro Imana y'ubu yarabibamereye amahereni Imana isigaye yarabibemereye kuko na bose bijukiye ibi byabo nibaza tugira twese bose nico kimwe amahereni bashira ko none muratobora ngo bazemera ko ndi mama pastor ariko ibi Imana ntadatobogwa nihediko ara namwe adatoboga ngoja mu mugongo mugiye gutoboza ihereni n'izina rya Yesu. Hallelujah umusese ndabakira udusengere so mama pastor turakwakiri nakoze cyane amakuru ikiganiro kirahera neza ekana komera mushaka kuduhindura ofete mu mazina ya nyayo kurikanga muntu yitwa Diane inamahoro amazina y'abavyeyi Ndiga mama pastor nije mu rushengero nijyakazi ni kuvuga ni mama pastor ryakazi muri rushengero nyene oya mukazi nyabaki akamuna nkoreramwe mukazi akamuna imize namufata jojo akamuna nta yari karara ayo muvuga mukane naregana bijya biboro by'abapasi navyo nyene nakazi oya n'umuhamagaro w'Imana ariko kandi rero sha nivyo no muri byose nakazi cheers baby no muri eglise ntari kure cyane kubera ko mbe wari umujena mutarabivamwe jewe mutarabivamwe cyangwa wari mama mujena eka tuvyihoze tumuco je nyene kubimenya tuvyihore yari mama mujena tunubitegereza umutima ariko mu ngoro y'Imana wahora ukora iki umuririmbye iki nari umukristo asanzwe kubura nurigiye yariwe kera ubu naho urigiye undi mama pastor yaragoye na kandi ari umukristo uri mama pastor wo mukamuna
Thank you baby. Diya waraguye. oya Nawe kugwa sibi biki kugwa ntuvyuke. Uzogendana n'intagembwa yitwa Jojo. inakebwa Mukozi w'Imana mufise ni jewe. Ubwo ikibazo ikintu je mu mora nuko mvugisha ukuri. Ukuri. Ahubwo kuri niko tuma abantu bavuga yuko utari umukozi w'Imana kandi uriho. Kandi n'ubundi abakozi b'Imana n'ubundi bategeza abakozi b'Imana rega bamenywa n'Imana nyene nimba koko bayikorana yibizi mwe bijya bindi muvuga ry'amazina biyita siyo umukozi w'Imana mbe no kuvuga iki abakorera iki Imana n'umuntu nyene abakorera Imana gute afise icamari y'isi avuga ubutumwa hanyuma agashikana benshi kukumenya Kristo ubu rero barabashikana mu kumenya Kristo abakozi b'Imana bari mu kazi kwera Imana ibahezagira abasho so kurundi ruhande hari Jojo mumaze kumumenyera jo ntuheba abantu kabisa abafana bawe ntubaheba je nico ndagukundira mvuga ngo bari bagukumbuye tubabaza mwari nkumbuye abasho urazi impamvu bari bagukumbuye no kubera ko hari umuntu yigeze kumbwira ati Jojo yaho byari bikunda burindwi niburi buduha ibiganiro bibiri vyiwe bo abafana ndabakunda kandi abafana nibo baduha courage yo gukora n'ababosi wacu ikindi nabana beza tu nabana beza erega nabo nyine nabantu nkatwe tuba turiho turaganira nyine ku bibazo biduhanze nubwo nabonye uraho atakorohereje turaza kumugarukako ahubwo shaje wabanze nyakiri rega wowe hano hamaze kuba muhira narikire Diane nshobora kuba nta mwakiriye so much baby apo sasa Diane inamahoro kigega rero mu nzimana shakwadi kuzobura ikintu abafana baho ntidukenye ndakunwesha nese ndumushitsi abakozi bara no kubabayeho we babayeho nabidiko oya akumvikana bavuga ngo umushitsi ni ikintu gikomeye cyane apisi wakiriye umukozi w'Imana ndabasigira amavuta ngaha niyo mpamvu mutegeza kumpakeya impamvu nguhaye niyo mpamvu nguhaye vino hama Diane urahawe ikaze kuri Diko Entertainment turagukunda cyane ariko shaka umushyitsi wa mbere biratese nijya nawe wandikiza nawe uzurakira abantu kuri Diko hama abafana badiko n'abana beza ndabakunda bavugisha kuri aho bikunda baragufaka bishoboye akakuvuga neza ntibajya umuntu ndabakundira ico mbere ciyazi hama rero turaguhaye ikaze hama tuganire ku bibazo biduhanze haleluya murakoze cyane murakoze ndamushimiye kunyakira amabuja ni mukozi w'Imana yanyweye nanyweye utasenze ikibazo kihari muri no rugo abahari ndabashimiye mugabo mufise ikibazo amajambo menshi atuma abantu bibagira gusenga homa nakubisa abazimu nasatuye umugabo muca muzana ubujambo bwinshi wowe wabonye umuntu akubita mugenzi we wabonye umuntu hano umugenzi we vure umugenzi uyu akanavuze niho gashaka oya no yaceceka Diko Diane ntabwo ndumuzimu no je navuze kubita abazimu niyo mpamvu yavuze ati nkabakuye no nawe javuga ngo warabonye ngo umuntu yakubita mugenzi we ndi muzimu ma oya yashatse kuvuga ntukubite Jojo mugenzi wawe muri nkubite ni barikese y'abazimu ho nawe aza kuba ariwe uko arahindutse mugenzi wawe pepo shindwa shirinyota shushube namugire rero cheers ariko abantu bakina kwa Sabasi baratomba nuko Diane amaze kumenya kuvuga Yesu neza wabibonye nawe Sabasi guma mu muti uri mu kazi kandi Diane kindi kinasigarisha uziko kera Diane atavuga ujya kera niwavuga umukozi w'Imana ategeza mu buzima kuba yitonze ndi mama pastor aciye bugufi kandi mu nda baba mama pastor ahantu ko yahatevye mpamvu muri ariko arisigura umva hari akana ashaka gufuka niyo muguma bibutse kari mama pasteur ariko urumva impamvu navuze uko muvyihanganire arisetse ako niko yambwiye yari twahuye muri vile ngo mbega nirambaye bag zo gupendeza nk'izi za JOJO nuko je nazibagiye ariko mvuga izi nuko nazibagiye ndiko kumva bari umugongo urumva Diko ati mbe kuba yitaye urafashije ndabara umugongo Diane senge tagusenge Diko ndasenge tagurigana yansenge gatubwira inkuru uvuze ibindi ngabo nivyo ikiganiro nico shoboka hari ikibazo sengera ngo agwaye umugongo
Yesu mana tubabarira n'ukuri baba sikarababa amen mwabonye bwawe sikro asikurika ahiye bari mu rujengero abantu baca bagwa baraga ngo he ngo nkwe muri kwanya amavuta average tugezane nyukuri sengesho ryawe ryokiza umugongo tubandaniriza inkuru ikintu ca mbere no kwizera umuntu akwiye gukorerako aho ndi serieuse nituko turavuga ibya blague aha ndabihinduye ndavuye mu bintu byo gutana mvuze vya vrai ikintu ca mbere bisaba kwizera utagira ukwizera byose birapfa mu bisanzwe ijambo rimwe naho rivuga gusa rimwe wizeye Imana byose biracamwe ako ari kubanza ukamubaza ikintu nkunda twe dusenga dushemwe n'ibintu bifise fact sivyo dushemwe n'ibintu bifise fact wari kubanza ukamubaza ati umugongo wawe wavuye kuki wafashwe gute byagufashe ryari kugira ngo ko ari ibibazo ndemana cyangwa ari ibintu byo bari imyuka mibi yanteye mukozi w'Imana Imana yampaye izo ngabire zo kubibona nta kamera kubimubaza ahubwo wace werekwa nkuraho waciye werekwa ikibazo kwisi hewe none burya niko basenga none wasanzero wiwe mugongo wazananye kuki mvizadiko n'abatagira inda munda isa ni mwarayibonye sorry n'abatagira inda akibuka amafilme akukira muri filme niko ndavuga ndiko ndabatera inkuru iyo sene hariho n'abari bashaka ngo ndabasengere kugira baronke ikibondo ariko kubera nababwiye ati narabibonye kandi nanazeretse byahise bikemuka ndi umukozi w'Imana nda mbe yari kamuna wakamu ujya muntu yashaka kumusengera yari queen ubu yarakironse Mimire yari umugenzi we kandi murabonye ko namusengera iyo filime yanyu muri ko muravuga Imana yarakoze ibikomeye abafana bacu barayiraje nukuri Imana kandi pe yakoze ibikomeye muri sinema ucume ngo ni vyanyavyo ni vyanyavyo none mwabisenze muri sinema biva muri sinema umugire filime zibongoza tugaruke kuri yankora kuravuga tiro muri vile ujya muntu bice bigenda gute filime ziba zabongoje ewa byadanje jogira usubire amarango ngo amarira turire ngo nagara ya nyayo amarira niko ni wavuze nayo ingona wallahi nagufase nayo ingona amarira turira ariko narikuyemo mbo yarishizemo wa muhungu wanje we wa musaza wanje mutoyi wanje umukobwa asazokuririra ntibisigura kababaye twaramenye weakness zanyu uturira twacu ntitukabakange si yose bari ukuri that is true ariko jojo nagari yose baravuga ngo urumva ngo Diane n'umugenzi we ngo ashobora kuba muvugiye nabi urumva ariko jo nari impari Diane amarira yakoroye mu byukuri sinavuze Diane oya singire ndamuvugira oya Diane twaramuvuze ko turamugaruka ko kiyege ndakubaze diko uvugisha ukuri imbere y'abantu impeta nataye narayitoye impeta nataye narayitoye ava ngo imbere yuko nishura ndashaka gatombanze ku kibazo nshatse kuvuga umaze kumva umuntu avuze ngo amarira nayo ingona gusa yanyayo sivyo ngira nkubaze ko yarayingona waregeze ubona ndayitora jewe reka mbanze mpere ku kintu c'impeta impeta warayikuye urayita ndibuka mbo je ntabeshe twigota kora ikiganiro narinzi ngo turava tugiheza uyirondera nayo wigeze urondera ngo yisubirane twagenda taxi taxi ntiyande poje nawe irakudepoje none warabonye nahindukiye none abantu bavuze ngo kwara kwiga ndiko ndi single uri single no ko ndi single ndi single kuba single birakomeje yes jo wabonye umuntu ari single mugenza na mugenza wari yavuze ngo mani ngo kugira umugabo ngo gufumbatira ngo biraryoshe mani ngo nubu wavuze gutagacira yanavuze yuko abikumbuye mu byukuri abikumbuye kubaho ngo yitwa madamu naka ngo yaca ahantu bakavuga ari Diane ntumwanduze birakuryoheye jo nari nyitanga umuti impeta nayo yatoye gusa abantu bagiye babigaruka ko barabigarutse ko mbe na Jojo asa no ukavuga ntiyakagwe cyane nkekaruka muri abagenzi baravuga ati ibindi byose wari kubikora ariko ntiwari gukura impeta ibindi byose wari kubikora ariko ntiwari gukura impeta ngo nari kuyikura ngo imbere ngo yuwo twasezeranye nkamwereka wayambikanye na kamera you baby thank you baby era
Era bari kwikura abadukurikiye bavyumve ngo wayinyambitse ngo hama reka je ndamaze ikibazo Diane je nabyibuka ndabikubyibuka ibyo navuze acavuga kandi abafana bacu ngo ndamwereke abafana mu cy'urubanza baducira muri comment ndasabye mu ducira urubanza buyeje na Jojo rero turaheza ngo reko kuri imbere yo yinyambitse ngo hama ngo nkamwereka ko ngo tuvanye je nanje reka ndakubana ngo ko ndayikurira ngo reka nanje ndakubaza kira muntu wese afisiki afise uko yakira ibintu kandi kira umuntu urugo gose rufise ivyago kandi ni nkuko jewe ivyo nakoze nabikoze ndi fier ndiko sinavuze imbere y'abantu nti jewe sinasaze ndakomeye warabivuze kabisa umusazi ko nekuye rekere nanje nko mugwa muvuga menye turakuretse mbaze ikibazo kimwe Diane ntanzigo birimo ndavyemerewe kubaza atanzigo atabwo ndavyemerewe kukubaza yo kubaza ka mama pastor Diane okay inimero y'umugabo wa guhera urya munsi ufata impeta ukayita umugabo waramubrotse muri telefone yawe turabe ko wamubrotse ivyo nibikora abamanje ntago bikuzwe babonye narababwiye zikamerizo ariko turi mu kiyago nivyo Diane nawe ugiheza kuyumva basi impeta siko nta musi ntamita naje nambaye wayambaye mane iyi nago urumva impeta basi ngo ni ikimenyetso cy'abantu bo basinzi ibyo muri jama ntavyo rigeze nambara ariko urinze ukuramo urakoze sheri ariko urumva impeta nimba uyikuyimukayita egare ko umuntu urafuse waramubrotse imbere yuko unishura ndamwunganire jenda nabiherukamwo vuba ibijanye n'impeta ariko jenzo nabisaziramwo nuko ico kintu hambavu ico avuze impeta ni n'ikimenyetso c'isezerano ubugiranye na mugenzawe iri sezerano rero umbe warumubajije gute kugenda bihuze n'ikibazo kugira ngo nemeze neza koko yataye impeta ari suje na kujana kakeneye kuba singo yikuyemo neza umugabo yamwambitse iyo mpeta yaramubrotse binasigura ngo lino sezerano ego icyo wanje kimatanye n'iro lino sezerano waragiyambuye waragishe burundu jewe kugira twumve yuko uri umuntu yiteguriye kuba yo kwinjira mu rindi cyangwa ukisazira no mu bwo buzima kuko hari abo buryoheye diko naravuze ngo ntabwo nkeneye kwinjira mu ntago nyishuye hinge yavuze ngo kuba niteguye kwinjira mu rindi ko none ritatuye n'irya mbere sico sete kuvuga je cari ico okay reka ndamwishe diko nonda kwishura ebe nk'ijambo rimwe rimwe tekereza ndukora amasaha 10 naho ibijana ndagufitiye ibibazo gamana niko wazanye nganjaka Urumva ko yanshaka cyane. Urumva je Diane ndamukunda. no kumwazana ubizadiko ngo ibintu byinshi byo kumbata. Nyene urumva Diane rega duhuje ibibazo. Muhuje ibibazo mugabo uburyo muri ko murabikemura. Twese turibigo nawe gaje zitagushikiye. Navya gushikira ibibazo. Ibiki. Tubundi nubise ngo bagore bagire. Reka mwese muhuje ibibazo gusa uburyo bwo kubikemura mbona atari bumwe. Kuko umwe mubanze munyumve jo. Umwe arashaka kuvuga ngo je nubwo no guma mwabona ubuzima nta rindi sezerano nkeneye mugo wundi aripfuza kwitwa mama naka oh no iyo teka ryo yaritewe mugo no munsi arakumbuye kwitwa ngo madame X ako kantu Jojo yarakemanze guhere yuko biranamubabaza iyo yumvise yoja muri wa mugwe w'abantu bitwa ngo ibisubira muhi unarao kan ukumvira ishyari ya towe turuku uko dikavuze turuku wowe wumva bifuza kubijamo jewe narabivuyemo kandi kurenganya uwo mugabo niwe wabivuyemo jewe we yabivuyemo urazi impamvu yarabivuyemo bituma nanje nivamo gusumba kuko iyo umuntu uranadiko iyo umuntu aguteye ibuye rikakugema bituma wumva ubabaye kavuga ati ebana reka mpunge sinzosubire ujya mu nzomucakure kugira ntizosubire kungema diko Diane ari single the single turi mu telefone ye katashiririmo yo badi habura y'abasheri batatu yo twese akoshi prince ndashira senkani miraha bose ba telefone sawa arabasangiza ya sheri oya tuvuga sheri je ndakoreka ama numero atatu telefone ntago uvuga ora telefona twumve ko batitaba alo sheri gusa ivyo vyonye ntabaye ya nene naheje kubivuga reka ntugire ubwoba ushobora gutelefona n'umukobwa wawe jenda baza telefona shira notarura diko are you serious yego
Diyashira ngaho nawe. Mushira muri ho parere. Yazana amahera. Je navuze shira. Nibitabu cuyampa. Senkani. Yaho senkani. Na yafise sevyo bwa mbere mwari mwayakenyereye ko shamura. Yego. Diya tuyashira. Ujakora mu yarandi road wa mukobwa we. Ujakora mu yarandi road jo. Oya ndiko nkuramo password. Ndiko nkuramo nani ndiko nkuramo code. Ndiko nkuramo code. Shira ha. Jo. Ukumva ibyo birasere. Reka nkwereke. Shamera imbere ya diko. Reka jojo nayabonye. Nashira ha. Reba ndakwereke. Shira amafaranga. Reba ndakwereke da. Diko nashira imbere yawe diko. Urazi dano kuzimanagira. Oya ni kuruke Mungu. Yesu. Nani? Twavyemere. Nkimvuga kuri. Twavyemere avuga kuri telefone gushika mu mindiro bwati none uri kuri kumwe n'abantu vrema. Ndaba yahinduye ijwi ngo ko be. Nakafite umusutse umva ngena avuga nk'ikigabo ariko agiye kwitaba pere y'umuganga cyanza gahinije ziba nkaca nziba cyangwa hi baby Mana ibintu biraza nabi okay sawa Diane ni mwiza ikindi umwana mwiza ararushe gukunda mugasi ndenda gutera amashugwe niko bimeze Diane ni umwana mwiza ararushe gukunda ariko rero ikintu dupfa nawe kintu tudahuriza ko nico ngo je ngo ndi proud ngo yuko ndakubwira gusaje ikintu nta mugore aba proud y'ukuntu yasizwe mane urinze wa proud wa warasize umuntu niyo mpamvu ibuzima ubayimo bugushimira ahubwo ikintu narakomeretse jo niwandushije sho ntiturira niwandushije bebe niwandushije niwandushije bikomera oya mvuze nti nawe warakomeretse ngo niwandushije uvugishije wumvise umugabo ataryoshe wumvise umugabo ataryoshe none ko udashaka gusubira kurongora ariko nawe nshaka mpamvu namushaka mvizashushu ndakubwira mpamvu namushaka narababaye diko n'ubu ndacavuga rya jambo hari abantu banyimvira kutariko hari abantu bavuze akantu navuze ngo umugabo atagira inzu mu gisagara ngo ntawe nkeneye aka kantu cyo yaranakavuze kwe ngo aragatsindwa ngo ntawe nkeneye mu buzima bwawe n'ubu nyene wacabihagaze nta mugabo adafise inzu yo kurongora ninge ntahuza abantu kuko uko babitahuye siko uko babivuze siko je nabivuze kandi uko babitahuye siko nabizanye je navuze ati cyo umugabo yantaye mu inzu y'impangano iyo nzu y'impangano ayintamwo atana kimwe kihari munyuma maze kuyintamwo ndabona amafaranga yo kuyiriha akazi kaheze ndababara nyene inzu aje kunsohora anta nabi hanze numva ngize igikomere mu mutima cenda yanti ntanzu y'impangano ndosubira kubana mu n'umugabo ariko abanimvire ngo umushingo nkene umugabo ngo afise inzu mu gisagara bavyakiriye uko ntabivuze ariko nyene bugeni nako bisigura kurahira ngo ntuzongera kubana n'umugabo mu nzu y'impangano nyene ukeneye umugabo wo mu boss ayifise wanje ntapanze vraiment oya uyu wanje ntapanze abi waranapanye ivyo bintu ntibisa naho bihuriye arashobora kugira inzu nawe ukayiruhiramo kandi nawe yabazi ko afite inzu ntiyari kuyiguta musheri yari kuguta hanze ntiyari kugusiga kandi bujyanye niko bisigura yaza kuba yifise kubiyi wiwe ntiyari kugusiga atwo yaragenda oya ntiyagenda yacu wewe ufata miliyoni majana 2 uzitiwe jombora impamvu yagiye kagusize mu mpangano cy'umugabo yataye sawa barayita ariko rero umugabo nawe ajya yarafise izindi nka zibira hano kubwira basi uyo mugabo afise inzu sivyo naho yoguta sivyo ntabukeye baza kuguta hanze nari guta hanze bukeye uramara basi n'imisi ukaburi isuganye basi tuvuga yuko rero abagabo bubatse tutazosubira kurongorwa nawe nani batabubaka n'ubu ndavuze ati ndabivuze imbere y'abantu bagiye no kurongora ni bake diko ndavuze imbere y'abantu nukuri murongo gwe abakobwa bacu murongo gwe abajene murongo gwe JOJO urugo gwiza murongo gwe ariko shamugo bamuntwara bashira Jo urazi ikintu ndiko ndakunda Jo mumfashe kino kintu urazi ikintu ndiko ndakunda nuko bino bintu tubivuga bibabaje ariko ubu tukaba tubivuga tubitwenga oya birababaje abanza wumve ikintu ndiko ndakunda bisigura nk'ubu Diane yarakize je narakize vraiment ereka nico bisigura laba turabivuga nubwo bibabaje tukabitwenga niba yarakize rero naduhe finale y'ukuntu vyaheze yarabohotse natwe nibitangura bizoherera reka nabwi uko vyaheze sawa urakoze muca ku ruhande ndakure kuvuga na mikoro nyisize yawe baby uko nyene ntuyugara okay mu bisanzwe uko vyaheze natoye umuti hajya gutangura biragoye ari guheza ni ibintu bikomeye cyane ngenda guha umuti
ndakuvuga telefone no nk'umuti yacecetse arumvirije umuti wo kugira ngo nawe nivyamushikeza bimere mu neza bavuze tunganya ibikomere do urumva nukuvuga ngo iyo ikibazo gitanguye wiga n'ukuntu ukigwana kandi ukakinesha je mu kikigwana nkakinesha naho ndiko ndabwira abantu yuko je ntarundi rugo nkeneye ndiko wibaza ko atabandondera ariko dufatire kuri case yawe Jojo yakivuze neza we vyaheze gute kugira umuntu afatiraho kumva uburyo azohiringa nawe nivyamushikira kugira ntore umuti ogenda ibikomere ndiko narakomeretse Diane uyu iyaba ntafise ikintu cyo kwihangana mbana yayo umugozi nkiro kubera umugabo agusize gusa ego hari impamvu hari situation yasizemwo masheri uzu umuntu agusiga mu nzu y'abandi bwace bakayigusohora utagiye amahera ya avance utagiye n'amahera y'irasiyo atana gasopo ufise mu nzu vraiment aho nta gikomere mwumva byose biranga abacumva baracumva umuntu wese afise uko yumva igikomere umugabo yo gusiga guta mu nzu yagutamune we yagusigiye materasha nabyumvise aho nundi yagusohora hanze n'impunzu yaza kushimuza agahita nkari hanze ibijanye no ko hari umugabo wawe ndagushimi ntiyigeze ankura ku materasha yinsigiye no babingana n'ibindi hondo ayi bikomere ico ni kimwe mu bigo hangayikisha ntubigeze uhangayikishwa n'umugabo kumbure wakunda za zindi care ziwe ego ariko kica nkomerekeje cyane n'ukuntu twe twasangiye mu gatondo yamimye mwice oya yavuze ngo yamutekeye agacokere ngo na bya bindi byose mwibaza yarabipfutse ngo nabikoze shaka niko ndakubwira ndi abari bamuroza umutware wanje uko sinabimuziga muco muhiba ubwo musenge uri mama pastor cuheba ugacukura impeta naho ugacukura nk'ibyakoze sheri birashika ari gihe biba agatoki ngo yakamutekeye niyo mpamvu ndakubwira diko uri kuravuga ati none nta bikomere kare bamwimye oya nuko sinamwimye arabizi urumva je ngise ntefise wamaze kwemera urugo rwawe wawe ntange dafite kwimana kwe naraguhaye agira umuntu butizuruye uyu naraguhaye gasheri umwana azi gutanga naraguhaye je wahaye umugenzi Yesu John umbeshe mbere kandi Jojo utatura urubanze mbere y'abantu nta muntu arakubwira ko je namuhaye naco kwibandaniriza muri umuhi kinonje ko nivuye uvuze namuhaye urumva tanga urimana none oya so nera uzi sibimvu oya ni navuze iki ashatse kuvuga oya ndakunda umuco imbere y'abantu ntidusike nk'amatsiko imbere y'abantu hari kwimana hari twako tuvuga ivy'umugabo ariko oya reka basha tuvuga n'ukuri ufise ukuntu je ngunda gutanga umuco twashatse twako tuvuga mu vy'urugo hari ukuntu wambwiye ati usanga utari wamuhaye kakana suko yavuze kakana kaba fasone kabubatse ndiko yatega guta naco ntazobona Imana arisha umwako yisha umwaka kuva muvanye oya ni ibintu byahuriranye none bagusohoye mu nzu gute ugapfa kandi kadire ganeza sinanze amahera afite Diane arabe Jojo yoba umunyamakuru mwiza agusohoye mu nzu gute kandi umwaka wapfuye kuva ke ashaka kuremereza none ubundi mwibarabara ashaka kubivyusha ni mpamvu umwaka warapfuye kubera iki naciye ya mushinga nta yarazi ati Jeff umugore azi kwigwanaho naho nofata decision nkagira ntazobaho nabi yarabizi ko Diane ko rabayeho nk'umukire ahubwo Diane yamanya amafaranga agashaka gusa inzu nabijya bindi byose bikora umugabo abagabo muraturemereza aguma bikora n'amavuta kandi bacapa mu nzu renze niyo umugabo yaramubeshejemo nani ninja uraza ha mu nzu renze yenze umugabo yaba n'umugabo ugaca yibaza nevyaraniranye hehe kugira ngo nubundi iyo nzu bayibemo amashwa nsumira ngo aba muri etage vraiment ndahagaze neza ndiko ndashima Imana mana hagice warisha umwako abasho badiko nizere ko mumeze neza ngaha rero imbere yanyu hica abagore babiri hari ikiganiro MC Gundosi yakoze ego vraiment ngo muri mu mugwi cya kizino udakunda sima vraiment bazi kuba uri umuntu ese nkiriya ntuze nkiriya ne nkujya cyo kudusha nkiriya ntuze nkijya iziki ariko naco yabeshe ikigadiko ngo yavuze ngo reka ndakubwira ikintu sivyo tutabaye bukoresha imvugo mbabarira matwi umwe muri mwebwe no munsi yiswe mumbabarire kuri no terme Jojo ntayikunda yiswe igisubira muhira suko yavuze yavuze ngo baje gukora ubumara ngo mugani wa jambo ryande wa mugabo ninde
Chimamanda ngo abagore bose ngo bakwanye ngo bakibagenda kwinyegeza gukora ngo bakora ubumaraya ngo mu mafilme urumva nkaca ntangazwa bandamututse nkaca ntangazwa n'umuntu nkuri ya noneho no ku materewe kenshi nabonye aba hari n'igitega twari kumwe ukuntu atinyuka akaja imbere y'abantu akavuga ibintu nk'ibyo azi na sirago abakinyi ba filme duhura nazo kuri tera ikindi naco urya nta kintu azi kucerekeye urugo urya n'umwana kiba kwa nyina ntaramenya gupanga inzu ntazirasiyo y'umugore nta kintu na kimwe azi kucerekeye ubuzima bro urya uvuga make kuko turabazi namwe ukuntu mubayeho undi musi nzoza nje kugupfukura ntitaye wore tuzogufukura gasamba lawa turabizi ukuntu ubayeho turakuzi wore tuzogufukura kandi musi bamenye gupanga inzu 500 apana ni 500 300 mukanyosha zirazimbutse tuzogufukura musi bamenye kuyipanga ngo Angeli ngo Diane kaciye kashira kuri cover acafata abantu basize kuri biriza sheri kaciye kamfata kashira kuri cover cyakatangura kuvuga ibintu biboneye hariho ibintu mwihaye ngo uba mushaka views nyamara izo views mwe muba mukeneye ziba ziriko ziratwibutsa ibikomere yego vraiment nka kajya nka MC Gundo sinakina azi kubyerekeye twebwe pe nka cyane jeyo ndaje nka ndamurenze kure na harira nanje jya namutunga namutunga MC no kumutunga ko ntako nemeye MC no mutunga kuko gende umuvyeyi ndi umuvyeyi nkuko na nyina wari umuvyeyi kumusumira nabishobora kuba mu nzu nishyura bishobora yo mutunga ndabihamya uriya akamugurira ipantaro JOJO yo mwambika ikirato yo kimuha kunti yambari ihenze gose bro jewe yo mwambika ni ihenze JOJO man nuko byambabaje MC n'umugenzi nivyo ariko rero sinkunda umuntu abashaka kwinjira mu bintu by'umuntu kuko nta kintu na kimwe atuziho sinzashobora kubaza Diane mugabo je ko yarashize ariko arabazi kuko ngo n'amasene mwakoreye igitega mwamwe yarayabonye nyabaki amafilme ngo mwakoreye igitega ndetse n'abandi bakora twakoze ibikira nama behind the scene ko yabereye igitega yako inkuru ziradushikira yari yagiye gukora nama behind the scene igitega ikibazo kiri he nta muhanda iti narimo buri muntu wese yemerewe gukora ibintu ashaka ikibazo cyabona uko baza kuvuga n'ibintu bitari navyo oya ujya uzagena umumbariza igitega yari yaje gukora iki ko atabiganiro yakoreye yari yaje nk'umuanalyste aje kora yari yadugamwe man ndakubwire ikintu kizi cyo kiba kiri hanze witonda yari yaduze gukora iki ntiyaduga ngo mwivarize nk'impuzu nadoga kagaburirwa karaza Sheri batureke ya man yavuze ibintu numva birambabaje oya mwabyarababaje acafata rero ngo abagore ngo batatu je kintu kingohera je kuva mvuka bashuje ndacyagira sugar daddy uje nta sugar daddy nogira ubu mugize yo bayitwa ndamwemereye kumugira je ndameye gukunda n'umuntu wese ahubwo nkuranye na Caprice na Muca nitwa sugar mami wako yego iryo kosa je imyaka y'ubukure ndayifise ko nemeye gukunda n'abantu bo mu byiciro byose nukubwa nemeye gukunda na Caprice mbabona ko shoboye kukamanaginga ibyo nta kintu bivuze sasa rero kari akajama nako kari muri ubwo muri uracyaraho ntuzatume tugupfukura dushira ibintu byawe hanze ntuzasubire kumvuga nje simvugwa mu izina ibintu byanje nije ubizi n'abantu banje nta kintu na kimwe nziho nta musaza wasanze tugendana kandi umusaza n'umukecuru abantu babiri baratandukanye bro diko urabaje umuntu ashaka kuja kwanda akuva ukuntu kose yishaka oya no tujya n'Imana ariko Gundos nakano kibona ikarabwa je wabitabaje cyane agacano tega karabwa bari gitega yari jewe mu bakobwa basi ako murabana jewe yari JOJO yari Angeli ni basi abantu bakiri bato basi nk'abantu reka nujya na mabujara kiri mu yo ni totosha ndo mauja ninde n'uyu mukire wa film ujya mu diaspora koko impa ya shushube amisi baby turagukunda urumva akubahuka vraiment ariko mbabare sindaguciriyemo JOJO ntahave abeshera Gundos kubera banza umvirize kino kintu abamuvuga si Gundos gusa sibavitse yavuze oya reka ndakwereke oya wewe urimo kandi byakubabaje hafi yo gusumba abandi bose ikiganiro twakoranye na JOJO sivyo nasubiye mu ma comment nagiye mu ma comment mbona umuntu tubivuge kuko nivyagundo surabivuze mbona umuntu yakwihanije guha gasopo ngo umuvire ku mugabo wiwe wagirizwa kumutwara umugabo sorry munyumvirize soma comment para kubivuga uko byumvise nkunda abantu tujana erega ndaza kuyisoma nkunda abantu tujana ese yaba Gundos yaba n'umugore uri kuratwara umugabo ninde mubi aje akavuga ivyo uri kuramukorera je nago ndayisoma nguyu
niyo mpamvu umubyeyi yagize neza ashyira mu ishuri menya gusoma ikirundi n'ikitari kirundi yaravuze ngo yitanga nazi kwandika yase ko wubaka gerageza ushiremo ikirundi nazi kwandika je ndagisoma yanditse ngo yarabanje aratanga avuga ngo vyanse ko wubaka uzura ntwara umugabo wanje iryo ni tabigishisha wanda yawe wari urusambuye nuko wasanze ntoroshe somera komateri ya nuko wasanze ntoroshe uwo muntu arakuzi tubanze kwemeranye je nkunda kugenda bukebuke uwo muntu byumvikana yuko akuzi wari urusambuye nuko wasanze atoroshe somera komateri ukozomera izina ry'umufana yamunyeshuriye mbewe umuntu yitwa gute reka mbe ndaretse no kuvuga uko yitwa haza witwa Aniera Mutabazi aratwenga cyane haza witwa Gikundiro Joyce aravuga ngo batwara inzererezi reka Jojo kumuhora ubusa uraraba kanenge ufise umugabo wawe atabonye kwa Jojo jewe jewe ntiyamutongoje okay Jojo ntiyamutongoje yaratongojwe somera niye kureki iyindi ni witwa Pascaline niyongere niba atamwitaho baramugutwara nyene eshe reka kuturengereza Jojo reka kuturenganiriza Jojo aritonda ntibamuzi nendereye amanisende banzu ugeze aho ngaho ikintu je nkundira abantu ari nayo mpamvu je ntakunda kuvugira abagore sivyo abagore mufite ikibazo umukozi w'Imana kurusha bamwe mba izi n'izindi comment ndiko ndabona shajo nahora ndakwizera muga ndakubwiza ukuri narabaye desi numvise ko ushobora kuja mu mugabo ntariko barasambura ingo z'abantu ugatwara no ni comment ugatwara abagabo abandi jo abantu bagufata nk'imvuga kuri dukora ibiganiro kubaka abantu mugana usuri Gatarina agasambura ingo z'abandi mwagiye mureka gusuzuguza abagabo banyu umugabo bamutwara gute kweri umugabo amufata ukamugira nk'igipopi apana ambe mu isakoshi yanje nagendanye irabero umugabo wawe angana na rabero kuburyo ashobora gutuka mu isakoshi yanje canke na mayinite shira muri telefone yanje umugabo bamutwara gute je nibaza sanse yabivuzemwo urumva nk'ubu umuntu arubatse yifitiye urugo wowe ugacuza uragendana n'umugabo wiwe kubera ko nyene abagabo rimwe rimwe arige bavuga ati bahuye n'ibigeragezo mwe n'ivyo hari gihe kwihangana bimunaniye none wewe ntiwova inyuma y'umugabo wiwe ugasanga umugabo haratekereje mugabo kubera ahuye na naka atangiye guhindura ibyumviro ntumva ko uri kuratwara umugabo w'abandi ariko uranzi neza wowe ndazuri mu bantu banzi uko je nirwa n'abagabo bari VIP bari smart bameze neza baseka neza bafite ibintu byose bikurura abahungu abantu banzi barabizi iyo nzererezi ya nayitwaye mugano uwo muntu ngo nta mugabo batwara inzererezi ikindi amuziza muri kapo umutwara mu gikapo urumva abagore mujye ukarubwo ukuntu yarinze ajya muri YouTube akandika iyo commentaire aho n'umugabo yamuraje kujya musoma biraboneka ko yari ababaye kabisa je wambonye je kuva mvuka kandi bataramfatana n'umugabo kuva mvuka je ko ntari umuhehesi ndanka abagabo b'abahehesi ndanka abagabo buba cyakoze duhuye ifite ibibazo nk'ivyanje ko ndaza abagore bamaninja pe shanzo wamwakira nisanga musangiye ibibazo nzamube nisanga yigwariye umuteye umutwe nzamubera paracetamol muvure hama mite nza hano kuri kamera kwa diko nguhanure kuko sinumva ukuntu ushobora kujyanda muri commentaire nk'ubu ugasevye umugabo ngo baramutwara hari ikintu yavuze ngo nuko nasanze nawe atoroshe wakoze iki ngo nuko wasanze ntoroshe usanga ari umurozi wagiye ku mupfumu kugira ngo umugabo yamukurikire usanga ari umurozi umugabo wanze abagabo ari ibora wanze abagabo ari ibora none hari boro kuri no siyongana n'umugabo umugabo wantubiye ni imari kabisa umugabo wawantubiye ko sherisha ntiyataha ukongera nshaka umugabo uzasenge ntazana ahubwo rero arababwira umugabo bamukosore barababeshera abagabo muri kujya murabajya umutima w'abanyingorane z'abagore nk'ubu nkakusanga karagiye ku mupfumu akagahenda akagaha umuti bya bintu byabo bababeshe abagore b'abapagani bo muri iyo ruguru ntavuze izina noneho bagaca baza kumva umugabo yifitiye umutima mwiza nk'uwade ko kubaka urugo rw'akunda umugore biri seriye n'umugabo nyine bahiriza inshingano ziwe z'urugo ugaca wibaza ngo nukubera ubwo buti wagiye kumutamika unamucumbira ubugari buri mwe ntuzeye nuko umugabo afite
umutima wo gukundana kandi agukunda nawe undi hoho vraiment ntubiye kari umupagani ntiyawutaha bamutwaye umugabo usanga nimba atazikubaka nandi bazomutwara je nta mugabo natwaye nta n'umugabo umuntu notwara kuko nanje wanje ari dispo ugenda niba naramugutwaye genda unyishure nagenda utware nta kintu je bimbwiye je mfitanye ikibazo n'amafaranga narababwiye je mfise abana mfise impamvu nyinshi zituma nkora ntago umubiri wanje ukimpangayikisha ku buryo naza kwiteranya n'amaninja yo kuri YouTube never ariko gundo sarabivuga neza ati mwabagore mwe muva inyuma y'abagabo nawe ari inyuma yande nawe ari inyuma yande yaba y'inkumi canke y'abagore si n'umusore ari inyuma yande y'inkumi canke y'abagore nasone gundo siva inyuma y'abagore babandi gundo siniki gundo nawe ari muri ayo mafe ndabivuze guco nawe nava inyuma y'abagore kwanza abo bagore nyene navuga ni waje kubatesha umutwe numena mabanga yose ngayo namabanga mvuze nukuri ko Imana ariko umuntu muza mugakora ibiganiro ngaha mugaca mwongoza abafana urumva mugaca mushaka kubongoza kandi mwakabaye mugomba kubaha impanuro zibubaka kugira ngo niba Diane yicaye ngaha kuri kamera araza kurabwa n'abantu barenga igihumbi abantu barabigihumbi barimo abagore abagabo inkumi impanuro ziwe umwana nakashobora kuzigenderako mugabo nuze ngo ukagira ibinyoma vyawe na wacha yitwara bwa buzima kwa kuntu kumbe wamubeshe siko byategezwa kugenda mwabantu mwe je ndabiyamye je nta mugabo mfise na musheri mfise muri no minsi nta none simbona niyazava kuko mwese mwamaze kuba inzerereze mugani wakoko ariko uwanyawe niyaza nkasanga yahuye n'ibikomere nk'ibyo mfise nkasanga wa mugore umuraza kujya musonga uri wa mugore uhengera umugabo aje gatutangura kubyimba kwa kundi nabonye mwigize ngo wamenye na JOJO ngo wamenye nande nzamugutwara basi ndagusabye mwana wa JOJO yagarutse muri ayo mafere menshi muri no minsi nanamubonye amafoto yagiye mu rumonge nabe abafana bamwe abere yanabyipostinge ngurumva ngashanga aho rero ngo ntibavuye yuko ngo ibiki nibiki ngo hari umuntu yibaza kirone JOJO inyuma y'abatware babandi kabisa ibano ma comment no nyene wayabonye nise nkunda basore wacanye nabe wacanye nabere bataragura n'imodoka bari bagiye n'igipaje bari bagiye n'imodoka nziza bari mu modoka nziza kabisa abe n'umusaza mubyanga muvyemera ya mugabo arabarenze mu kumuvuga kwanza mujye mubanza mu nibros kuko aberi hamwe twogira abagabo nkabangaye mu gihugu bose imakanye kashobora gukora yandi makosa ibyo nubwo bindaba ariko gusa ukuntu abera kunda umuryango wiwe shane abagabo bakenga mu gihugu babikora yewe bwa usanga akantu kamwicaye ngo umeze uko ngo rindaye abera bamunzi amaze kugera ibura bukuntu haka etage bro abera hindura amarangi ku mwaka bahinduye amarangi uramaze kubona abana muri ni biturose abera ngo muri etage kabisa umuntu arinde afata umuryango w'abantu barenga 10 akabatwara muri ni biturose icyumba cyawe cyanyuma kigura senga 9 cyanyuma urabizi cyanyuma ugatwara abana barenga bangahe n'umugore n'abakozi n'abakameramani ugara barenze imana mwe mukabona yibereye mu kazi ngo ari kumwe na JOJO ne je njyana araryoshe ndarenze araryoshe twara abagabo bambega none abagabo bandora njyana araryoshe ndarenze wasanga wa mukirungo bavuga mbe hari muyinga hari wasanga kirungo ari uwo yaje muyinga kirungo ni wowe batubwiye baswe kwa kirungo dogo JOJO afise fashion mpamva mu Rwanda ariko je yo nkunze uranze vraiment kandi je nkunda je sinze gukunda gwa rukundo gwibanga boreka nkunde kuko abagabo b'abantu bakunze ntuba postinga ni mutembera ari ibintu mudakora ntago je no soka nabere tudragana ngo dupostinga amafoto kuko abera afise umuryango arubatse ari ibintu atemerewe gukora ibyo je si byo shaka je mbashaka nkundane n'umuntu ari ari free nka jewe ndamuposting ibyo ntakoze ndabikore sende umuhehesi nkunda umuhungu umwe imbere n'inyuma ko je mfise isuku ndakunda n'umubiri wanje ni uw'umugabo umwe kandi uwo mugabo si ufise umugore kuko amaze kugira umugore shati w'abagore babiri je mfise isuku nkunda umusheru umwe sasa rero umwe ndiko ndakenera ngaha kwisi ukagira ibyago wa mugore ngasanga ni nk'uwo Diane yahevye ngasanga yifite azaba huye n'ikibazo akayama kayikuru mube die ibaze nk'ubugiye umubonana na wa mutware wawe mwapfa wumve ahubwo JOJO twobukomeza ubujama come on nani niteze ngagira vuga ati nukuri arazi ko no mufata neza numvise jo twemera ko Diane bino bintu byamuvuyemo vraiment je yoba naka nuko gufaho kumva ndiko ndahiye urana ku Imana ukizega Imana ubayo mu ijuru nkaba nofuha na gato uti kubera iki sinaba nk'iyi ninje y'umugore uko niyo yanyivye iki
ariko dia umugabo hari ikindi kintu mwapfuye utavuze hari ikindi kintu kire jo twizanye kure ariko twiga guheba diko twiga hari ikindi kintu bapfuye ashobora kuba mureke nawe umurekera amahoro yiwe bibemwo ubihebe bihebe nuko bimeze ndi mu rukundo bien uramaze kuja mu rukundo kuvana n'umugabo uramaze kuja mu rukundo uvanye n'umugabo uramaze kujayo kuva mvuye sindaruronka fresh umugabo ubwo ugwa nabi na nabi kwarabonetse akareka nta rukundo kwa nyagodi mani baza umuntu vraiment kiyadukiza muri comment ngo je namutwaye umugabo man oya vraiment walaye umwana mani gyara babaje dikombo njya commentaire nababaye nawe wari wayibonye comment gusa shanda afite abafana mu nkunda nuko Imana ibahumugisha abo bakobwa bishije nimbara abakobwa nibara mu manabo nzi bishize commentaire abo nabantu bazi neza umugabo ni giki umugabo akora ikintu cyose ashatse kandi wa mugore we wicara hajye ukicwa no kuvuga gusa nta kindi kintu kimukora ikintu nibaza ni iki abi wanyu nimwongera kubaronka canke igihe arimo bafise byo guhimbara usanze hari ubundi mukobwa bagendana hanze ndabazi benshi kandi byaguha amahoro oya ntabwo byamaga amahoro ariko nta kintu ari kubikoraho hari uburyo nyine ubonamo ikintu ukabona birakurenze n'ukuri ukumva birakurenze ukicara gusa mu cumba ukarira nta kindi apara kuja kure dose cyo kuja gutuka abantu muri commentaire n'ubu ngo wanwaye umugabo bamutwara gute man umugabo si ushira mu ikapu ngurikoreye ahubwo rero ndafite inkuru ahubwo ibi bintu uyu mugore yavuze tugire ko duha impanuro abagore bubatse tugiye tubaha impanuro abagore bubatse ni wumva girako tugiye tubaha impanuro bapfaso ni mwubatse fata neza abagabo banyu kuko uyo mugabo wawe nuje ngaho ukamufata nabi uko wishakiye hariho ba JOJO babashonje babanyotewe oya nyene nanafate kuri JOJO ariko JOJO nyene yaranavyemanga ko ashonje umugabo kugira imbere y'abantu imbere y'isi yose bandanya ariko nenda guciriye hari habagore ngaho hanze jewe sindimwo nta bagabo nkeneye nabivuze no ndavuze naga nkubwiye ngo wa abafise inzo zabo ndiko Diane n'abari mu rukundo neza nzogwa screenshot byo tuza kwimuvugira ngana nta mugore abadakeneye umugabo ahubwo urabona ikibazo bano bagore bagira banzireke meze guhatanga impanuro baby reka meze gutanga impanuro urabona impanuro niko ndaha abagore bubatse uwo mugore kaza gutuma umuntu ngaho gisigura shaka yabonye n'ubundi message gundi bukobwa bwa mwandikiye umugabo sivyo cyangwa undi mugore akabibona gutyo ahubwo tubahaye impanuro nimbuki muri ugo rugo ukana ko umugabo agitaha muhira akiza n'agasasha kagusumira igitenge wabukikironka abana batarara inzara iyo nzu irimo panze bakabakiriha uyo mugabo mufatuku uyo mugabo muhekeya apana gushika uvyimbiye amano wambaye JOJO ukavyimbya amano ngo hewe n'abatarabo yibaza tumubwira uyu nyene we two turabwira n'abatarabo ati abantu bazomutwara apana gute arabashika mu rugo diko yashika mu cyane menga yarashitse gacha dibama gacumenga yarashitse yarahejeje no wa mugabo acakineza keza kuva cyagihe mugitangurana ariko wewe uburyo nakumvise urakararo k'abantu batanze iyo keya urugero runini siko mbere n'umunsi agenda waruheje kuyitanga yo bwoko bwose none nawe wazizi dico nazize uko biri kose ndabivugisha ukuri oya jo reka no kubwenga keya reka nabivuge nasa yarayiheze ayitanze ariko aramugabo aratekeye aragiye nawe uziri uti kubera ko umugabo yagiye kandi uzi gutanga iyo keya uti ni impamvu nyabaki naje ri impamvu bintangaza hari uwambwiye ngo uraraba neza muri comments mushaka kugenda urabe yaravuze ati mad uraraba neza ku yo mugabo atwari ko agashushuri atuba yarozwe nta mugabo warafashe neza gutyo agatekera akagenda uraraba neza rejembe mpagaze ngaho ndanamwisha niwe mufana wanje abivuze uwo mugabo swati sinzi ko atarozwe icyo ntaco nzi nimba atarozwe n'ubugaba bw'umugabo sinari kuja ngo mvugire ivyo nakoze ntabikoze rero jewe ku karoro kiwanje umugabo azogirwa amahigwe diko agasubira kwa mu rukundo rwa Diane ubu byaramvuye mu ntabo ngishaka nivyaba jeje ngo azogira kenshuti nta tuntu dusa n'imvugo zibiri wumva no muntu umugabo azogirirwa ubona kongera kandi atazosubira niteze bigakunda bigashika are you sure baby baby are you sure
bizoba mugabo ati diko ntavyo nciyumvamo nabivuga imbere nta nivyo utegekanye nta nivyo ntegeka nta nivyo ushaka mugabo nivyaza biza biri mu busaza ariko uyo muntu azobaje ahantu vraiment hateguwe nyabona arabo kwakwanya imyaka ikigukundiye kuko muri 40 na bizoba bitangiye kugorana nta mwanya afise wavyo ubu diki kintu gikenewe tafuta mone ivyo navyo bigiragara yo ni mone ivyo navyo bigiragara iyo mpamvu muyarondera hasi hejuru mukora iki gundo mukora iki nga mutubwire diko twese turakoresha ibanje telefone uzoguhamagara ku kazi dukore ikiganiro aho nkorera nzokora kaje ko nkora usiga inzara ukora abantu mu mutwe none bwira abafana baza kugushorera diko wowe dukora dandaza ibitoke diko dukora ikiganiro hariya ruguru nakubwiye ko nkora iki sorry uraza kunyibutsa sindavyibuka nimutavyibuka ubu kumagenda gwayo mu mugongo harenze ibya filime twavuga filime nayo murutse kwakira uwitwa Queen aravuga ati mureke gubesha abantu nta filime itunze abantu niyo mpamvu Jane igiye no mu zindi business filime yaramwase reka ndagutera inkuru sheri turabizi vraiment waritanze bishoboka shushu waritanze yareta muga ntitanze shika filime yarakwanse so kuvuga ngo filime ntitunze abantu sosubire kuvuga ivyo bintu nta kintu bizoje filime irandihira inzu filime ikangurira amavuta siniba jojo nta muntu ndateye ku mutwe kuva mvuka nta giteningira kwene yakenye filime nk'iyacaramenye yaramenyekana asa basi waramupostinze sheri ndakwaza ikibazo baba ntabaciriye mu ijambo diko ngira ngo bazi ikibazo sivyo nkabaza ikibazo sivyo kange wamunyakira ngaha hakubwira ati je filme uzoyivuga nabi tuzoshwa ariko kwa filme nije narinda gatayemwo ntiwishuye ikibazo ca kandi jojo habera umwana mubi arabaza agacapa ku bintu atarisho yambwiye ko ivyakora mwabivuganye jojo ingene mufasha kuri ako kantu filme yambwiye ko mwabivuganye ngengo bari mukora iki ndakora jewe mwabakenyezi mwe mutunzwe niki ko muba mu mazu azimvye mukambara neza mukagenda n'imodoka nziza mukora iki diko navyemanze ndagusavye uzoze ukora ikiganiro aho nkorera ugenda bereke ku mugaragara apana gutya za bla bla ku munwa live none kubivuga byakunaniye ariko biteye isoni hamwe izo soni zizohera ariko tuzanye ego dewe nyene deka doshe kuri tere uko nabivuga mu oya muzocha mutubesha akazi kawe gateye isoni oya mutubesha genda asaba ahantu uti muntu ndaganda hakorera mu cyumvuga ko nkorera ngadubwira ukora usanga ariko arasiga inzara usiga inzara byo biratesa man urazi ko ive nanje ntafite 30 miliyoni aja kuyisiga nyene sinavuze reka ko ari bibi nicyo kintu mbona coroshe kugenda akabwira umukobwa bikora ati ntiza aho hantu habonereka abantu ko nkora akazi cyangwa akaja muri salo niza kumusukije siko kintu akora iki ukora iki sheri ukora iki jojo ngira ndakurangira akazi ico nkora ushaka ukimenya niganje ntacyo nzi nawe turagenda izindi kakarigisha filime yonye icyo ni none mu mama pa njate kabuteka muto bw'abapasi avuga uti ababaretse je kuvugisha kama amafaranga diko ndavyemereye abafana kandi ndavyemeye ego nzobibereka so rero wewe uri mu bantu dukunda kuyaga n'umundi ibintu byashoye yarimwe n'impanuro mama pastor we Diane yitware gute mwabinobe kuko numvise mbo warakize muga n'umundi uracakeneye counseling yitware gute abehuka ari singo nkuko yakomeje kubivuga umugore yakunaniye niba ari umuntu adahanurwa n'umugore naco muhanure imana ntinzi bikubaze mugenza we yitware gute Diane nabwo ngo ari singo Diane nta bintu kuyubasiga kuko Diane impamvu mbwejo nta muntu yobasinga gifise poisa gutya gisiga inzara zasenga ni miremani Diane honye narabandika era abinzara ziye impamvu mvuze ngo kwa hano abigisuka fisi ibihumbi ijana gukora akazi kawe usuka igihumbi igisiko cya Sami ase sheri urabumva ni ubare abasheri banyu urumva impamvu ndabivuze uko Jojo we etapu riko yarayirenza ko Jojo ageze ahantu avuga ati jewe haje umuntu muzima wanyawe mu byukuri ndi ready gushinga urugo ruzima kuko n'ugwambere yararukunda ahura no agira amahigwe make ndetse n'abantu uzoshigikira Jojo nturahagera ari we etapu agezeko urumva wewe uricari novuga uracara ahantu novuga muri confusion aracababaye aracyafise ibikomere voilà aracyafise ibikomere bitaraki jojo ivyo wavyaheze kera je ntivyaheze kera uracabifise nawe ntivyaheze kera ahubwo jewe natahuye neza yuko ikintu cyose kiba kubera impamvu niba umugabo agiye ntibisigura yuko nico nzi coco Diane ona Diane ingena ngana
uyu atarongo waca yiyorohereza numva ko ari ikibazo oya none umukobwa atarongo waca bigenza gute we nta mugabo ushaka uri umukobwa ukiri muto uri mwiza abantu benshi barakudraga man bakugira nani mpamvu nabivuze kugira umukunzi n'isuku umva ubwo buzima bwo kubera kubumaramwe imyaka 10 Diane unyotega umugabo ugaca wiyorohereza ngombero no gutwara inda mbizi nawe imbere ntakiri muto rega imibiri nayo iragorana no gutwara inda jo cyangwa umugabo mu rugo be none inda witwara y'igiti gutwara inda Diane ukuri kumanura bereye urugwe hubwe msenga imana zo guha umugabo canke garukanira urya wawe kamugabo wa Diane yarakijije umugabo ubasigaye barabaye intuze jewe ndaborohereze Jojo wewe afise wewe ibiri muri we nafise ibiri muri jewe ariko vama ndacafise ibikomere numva ntaragera yego disiwe yavuze ngo Yesu yishe uhe mwaku gifise ibikomere bingana aronka amafaranga ariko ayakenyereye ku bikomere Yesu yishe umwaku nabivuze ariko uri kurabesha utegekanye iki kumara amazi kumbeshera imbere utegekanye iki kugira kuri Jojo kuri muri twe ariko naguri singo ndiko ndanga Jojo angwanya diko bisa nuko Jojo harana kuzi bisa nuko Jojo ukuntu meze ngo sindavyemera ngo ufata taxi ngo utagira ngo utagira rega naje sindi mubi none ibyo birashika naje sindi singo nanje namusherifise Diane nkwereka impamvu namutahuye gatoya nyumvira ikirundi avuze rero nkwereka impamvu namutahuye gatoya twarondeye akazi mukora usanga ni saka ikirenga wanje nturahashika ku rugero kuko kora ijyanzo izimvye wanje nturahashika je navyemanze nzokurekana akazi nkora mukurindira ko rero ko tukabona rero Jojo menga agira ubwoba aravye ubuzima muri kurabamwo ko wowe uri kurabyishoboza n'akazi katarasobanuka wowe ufise mu gihe atabundi muntu yo bari mu buzima bwawe Josuko ndakuvugiye na umusponsor diko navuze ati diaspora ayo n'amabanga yiwanje n'akazi karabibanga ndiko n'umujournaliste navuze ati mwijura gaca bumugabo nemereye abafana niko nemera abafana ba Diko abafana ba Jojo abafana ba Diane Jojo bone nzoguhamagara nkoreka akazi nkora ico twagihejeje hama rero bazobibona nono badocabona aho ahava ibi byose birazimvye aho biva hose bazihabona sasa Jo mugenzi wawe uramukunda yitware gute kugira akire bino bikomere twumvise bitarahera Bye biragoye guhanura ininje reka yitware gute kugira akire bino bikomere kugira akire ivyo bikomere rero nagenda yiyandarika kundane n'abagabo benshi basubira mu babazo duca amenyera ego kwera undugitse mu bikomere tena shisho nunkunda umvese mu bikomere guhanurishere wanje urondera umushere umwe mukundana kubera kugira adresse ni vyiza umukobwa wese yahuye n'ibibazo cyambere cyo tugomba kumenya no kumenya kwirwanaho ukamenya ko ugomba kwirihira inzu utibyo ukirinda kuja mu ngeso mbi gushira mu busambanyi tubivuge guco kuko abantu benshi baramaze guhizina abagore bahukanye ry'uburaya Imana muhindura amateka vraiment ndera nivuge sinaguciriyemo nawe naguciriyemo Jojo ndababazwa n'umuntu yagiriza ibintu umuntu vraiment ko abatagira umugabo abagore kenshi bahukanye tubivuge guco barakunda kwagirizwa ibintu by'umaraya kandi turafise ibintu byinshi nazawakera z'abagore bubatse ariko murazi gusuzugura abagabo banyu vraiment we nazi kweretse z'abagore bubatse bafise abagabo kandi bakijijwe sivyo yego vraiment bifata mu wakera ariko bararusabiriza ubufaranga aho muri Kongo hehe ibyo bintu biteye isoni gusumba yaho wovuga ngo umugore yahukanye ugasanga ibyo ntani byo ukora urumva rero icyambere cyo no kwiyubaha kandi je ikindi kintu mbangwanira mvuga ati umugabo wanje ntaze yumve ngo Jojo yarahindutse indaya ngo basigaye yitwara uko urumva ace bigaragara nko kumengo niwe niko nari imeze ubundi kwiyubaha nyuma y'uko bishotse ukava mu rugo biba byiza ikindi kintu cisha abagore ugashaka kubaho ubuzima burenze ubushobozi bwawe ukaba mu nzu y'ibihumbi 500 ukorera ibihumbi 200 ku kwezi ivyo ntibikunda ibyo raho je no ntandukaniye nawe abari ubusuma barabu escrow urumva Diko jewe nivyo vraiment ntago nkunda gufekinga life jewe ukunyere mu mbona niko meze nagiriwe ubuntu abantu bavyibushe ntago dukunda kuboneka ko dukenye urumva barabayezagiye dufite amahera niyo murangiye nahora mbavuga ngo yo ngoma kingi yarasa amafaranga menshi nayo mfise ndagaragara ariko rero ukuntu nyene Imana igupfuka kugira ngo
ibihe byawe by'utuzobishike mu mana ntawo menye ejo hazaza kandi dufite abana Diane n'umuvyeyi nanje ndi umuvyeyi kwitwara neza kwanza iryo ryo nitegeko kugira ngo dutegure abana bacu Diane rero genda no kuri wihangane hama rero wiyubake wewe ariko utegura umutima wawe umenye kure kuri byagiye bikagenda hama wakira bije umugabo n'umugisha ibyo nta muntu yo biharira ndavuga kuri jewe kuko Imana yaremye ikigore n'ikigabo n'ikigore cacu nta muntu atagira mugenzi we umugabo wawe azoza ahubwo nazasanga wariyandaritse biragusha Masheri merci nakoze kubw'impanuro ariko jewe aho bigeze mwiza wanje umutima sinumva ko rakira kweri kuba mu rugo basi birabaho kandi abantu bantahure ibikomere niba birakira buke ariko bizoza kizima bigikunda kuseka twarangije